ubwiza bw'Imana bukubwira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero muri uyu munsi baturongoye mu kuvuga kugira neza kw'Imana. Ngene Imana yatugiriye neza. Bwana sifiwe sana. Kandi igihe cyose twibutse ko hari ico Imana yadukoreye tutari gushobora kwikorera, biradutera kuyiyegurira, kuyihebera. Iryo jambo ndakunda kurikoresha, kwihebera Imana ni jambo numva ko nkunda rivuga neza kandi ry'ikirundi. Igituma twihebera Imana si kubera contrainte, si kubera igitsure, si kubera amabwirizwa, si kubera itegeko, ariko igituma tuyihebera nuko vy'ukuri iyo Mana hari ahantu yadukuye, hari ahantu yadusanze, hari operation yarungitse umwana wayo gukora, atamuntu numwe ashobora kuyidukorera, atakintu na kimwe gishobora kuyidukorera. Nico gituma iminsi yose tuzokwama dufise impamvu yo guhimbaza, kandi iminsi yose tuzokwama dufise n'impamvu yo gukorera Imana, kuko nta na rimwe hobaho ikintu kijustifia, haleluya, guhagarika gukora ivyo uri kurakora canke gukora ivyo turiko turakora ngo kubera ingorane kanaka yabaye, kubera hari ico twabuze, kubera hari ico twatakaje, kubera hari ico twapfishije. Ariko kandi igihe cose impamvu yacu yo kwiha Imana, impamvu yacu yo gukurikira Imana ni impamvu ikomeye kandi y'igihe kirekire. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuri uyu munsi rero ndashaka kuvuga kuri iki gikorwa Imana yakoze ku buzima bwacu. Haleluya. Nza guhagarara muri chapitre y'igitabo c'Abaroma, igice ca 6. Ni igitabo c'Abaroma ndashaka kubabwira ngo ni kimwe mu bitabo vyubakiye ko ubuzima bwa Eglise, igihe abafondateur ba Eglise bariko barashiraho doctrine chrétienne canke ivy'urufatiro vya Gikristo. Igitabo c'Abaroma abantu bose baremeza ko ari base ikomeye kuri doctrine ya Eglise, kandi uza gusanga kirimo ama principe n'ibintu bidufasha gutahura ico ubutumwa bwiza bwaje gukora. No musi jambo nshaka kuvuga riravuga ko umwidegemvyo canke turidegemvye canke twarabohowe kugira ngo dukorere Imana. Twarabohowe. Iki kintu kiri important gutahura yuko Imana ahiri kiratwara ubuzima bwawe, ahiri kiraja gukoresha ubuzima bwawe, Imana ifise priorite ikomeye ku buzima bwawe, ku kintu kijanye no kukubohora. Rero kubohoka niyo base, niyo fondation y'igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Ntaco Imana yagomba gukoresha ubuzima bwacu, nta naho Imana igomba guhamagarira ubuzima bwacu igihe itari kiramakinga sure ko turi abantu babohotse, kuko atamuntu akorera Imana aboshwe, kandi atamuntu akorera Imana aziritswe amaguru, aziritswe amaboko. Ariko kandi umwidegemvyo wanje n'umwidegemvyo wawe nico kimenyamenya ca mbere cica Imana iri kirakora, n'ivyizigiro abandi bose bashobora kuronka igihe we bakubonye bakabona ivy'Imana ikora mu buzima bwawe, bikabaha icizere yuko nabone ubuzima bwabo bushobora guhinduka, kuko barakuraba bakavuga ngo nujya yasa natwe, ariko ico Imana akoze mu buzima bwiwe, iyo Mana yiwe ni nzima, iyo Mana yamugize gutya, nanje irashobora kungirira neza. Yesu ashimwe cyane. Bigaca bituma message dutanga na message tuvuga iri représenter n'ubuzima bwacu. Nous kuvuga mu yandi majambo, mwebwe vous êtes les représentants du message que vous portez. Ubutumwa mufise muvuga, intahe mushinga, ni igikorwa cakoretse mu buzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero uyu mwanditsi mbere yuko dusoma aravuga ikintu gikomeye, akavuga yuko twebwe abakristo twanywanye na Kristo, twaranywanye na Kristo igihe Yesu yakora ico yakoze ku musaraba, bikaduha natwege kwizera ico yakoze tukamwakira. Twanywanywe na Kristo, ariko tunywana na Kristo mu rupfu rwiwe no mu kuzuka kwiwe, kugira ngo tumaze gupfana nawe tukazukana nawe, je na wowe ntitube tugisigaye tukira abantu baboshwe n'icaha. Ndagomba kubibutsa yuko icago canke akaga kambere kashitse mw'isi ni icaha. Le plus grand ennemi y'Imana n'abantu ni icaha.
ikintu catumye twari kuronka ibara tukagwa mu bimaramare by'ibihe bidashira tugasha ibihe bidashira ni icaha. Iki nacone kuza gupfa ku musaraba yaje gukora operation ikemura une fois pour toutes ikibazo c'icaha, kugira ngo abanza tubohora umwansi tutokwitabara. Umwansi yagoye abandi bose bakera, Imana imudutabara. Nico gituma abantu b'Imana twe duhimbaza nuko hari ico twakorewe, twarabohowe, twarakijijwe ububasha n'inkomezi z'icaha. Yesu ashimwe cyane. Amina. Ibi bidutuma je na wewe twifata nk'abantu bapfuye ku caha, sivyo? Ariko désormais uyu munsi nimba turiho kubw'Imana. Bwira mu icana nti turiho kubw'Imana. Aha mwege muri ba turiho kubw'Imana. Haleluya. Turiho kubw'Imana. Nukuvuga ngo suite y'ubuzima bwanje na wewe ni kubw'Imana. Ni kubw'Imana turiho, ariko kandi ni kubw'Imana dukwiye gushishikara kugira gute kubaho. Usomye mu Baroma igice ca mbere ku murongo wa mbere, ndashaka duhere ku gice ca mbere ku murongo wa mbere. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahera. Twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo dute? Canke nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, kuba ariko natwe tugendana ubugingo bushasha. Ko twakoranirijwe nawe n'igishushanyo c'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'icaha uhinduke ubusa, ntitwame tujakariye icaha. Kuko uwapfuye aba atsindanishirijwe icaha. Ariko ko twapfanye na Kristo, twizera yuko tuzobanaho nawe. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka mu bapfuye atagipfa, urupfu rutakimuganza. Uko gupfa yapfuye niyo yapfuye rimwe ku caha, ariko ariho ari uw'Imana. Mube ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko ko muriho muri abana b'Imana, muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 11 Paulo aravuze neza ngo nuko namwebwe aba ariko mwiyumvira. Paulo asubiye kandi kutwereka importance y'ingene twiyumvira. Kuko iyo umuntu yiyumvira nabi ashobora kubaho nabi, kandi iyo umuntu atahura nabi ashobora kubaho nabi. Uyu murongo wa 11 rero aratubwiye ngo nuko namwebwe mwibone nk'abapfuye ku caha, kandi mumenye yuko nimba muriho ku bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aha Paulo ariko yandikirira ishengero agerageza kutwereka ubuzima twebwe turimo kuva dukijijwe. Ariko atwereka icabaye ku buzima bwacu. Iyi realite iyo umuntu atayitahuye, umuntu abandanya kubaho mu cimviro co mu isezerano rya kera. Ariko kandi agomba kubabwira yuko ishengero ntidushobora kubaho mu cimviro co mu isezerano rya kera, kuko Bibiliya irashingira nta yuko isezerano rya kera litafashije abari bayemwo. Bibiliya iravuga kandi ngo iyo isezerano rya kera riba ryamaze kugira akamaro, nta kuntu hari kubaho isezerano rishasha. Ariko haje isezerano rishasha, kuko isezerano rishasha ryaje gukemura ikibazo isezerano rya kera ritashoboye kugira gute, ritashoboye gukemura. Yesu ashimwe cyane. Vyumvikana rero ngo twebwe turaba Kristo wo mu isezerano rishasha. Ibi inyu ugomba kuvyumva, kuko iyo Satani akubeshe ukabeshwaho n'igitsure n'amategeko yo mu isezerano rya kera, bigutuma ubana na Kristo uburyo butari bwo, kandi ntugendere mu ntsinzi nk'uko bikwiye, kuko utatahuye concept y'isezerano rishasha. Vuga uti isezerano rishasha. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya rero kavuga ku murongo wa 2 ngo none twebwe twapfuye ku bw'icaha, ni gute twosubira kandi kubaho mu caha? Mbega muribagiye ku murongo wa 3 yuko mwebwe mwabatirijwe muri Kristo Yesu, mwabatirijwe mu rupfu rwiwe. Haleluya. Amen. Twabatirijwe mu rupfu rwiwe.
haleluya. Ku murongo wa 4 twarahambwe, duhambwa mu ibatizwa ryacu mu rupfu, ngo kugira ngo nk'uko Kristo yazutse akava mu bapfuye kubw'ubwiza bwa Data, natwebwe nyene tugendere mu buzima bushasha. Igihe je na wewe twabatirizwa, ndashaka kubona amaboko y'abantu babatirijwe bari ngaha, amaboko yanyu cane cane, mumpe umwanya ndabarabe ababatirijwe. Yesu ashimwe cane. Okay, ndabona muri majorite hariho minorite itarabatirizwa. Yesu ashimwe cane. Ababatirijwe, igihe twabatirijwe mu rupfu wa Kristo. Ni ukuvuga ngo igihe winjira muri ajya amazi ukabatirizwa, wari uhejeje kwifatanya n'urupfu rwa Kristo. Bibiliya kandi katwereka yuko Kristo igihe yapfa ni kubera ko Yesu yapfuye. Ntiyapfuye yishwe na diabete kandi yishwe na hypertension. Ariko Bibiliya ivuga ngo Yesu yapfuye kubw'icaha. Ni bande bari ngaha bashingiye ntaye ko Yesu atacaha yari yarakoze? Haleluya. So bisobanura ngo nimba atari yakoze icaha agapfa kubw'icaha, ni ukuvuga ngo mu majambo make Yesu yapfuye urupfu rwawe. Ni ukuvuga ngo Yesu igihe yapfa bakamuhamba, ni ukuvuga ngo kuko we watigeze akora icaha ariko bakamwica kubera icaha ariko akaba atagikoze, ça veut dire yuko icaha camujanye kuzimu si iciwe ni icanje. So rero par transfert canke par mbega mu gifaransa ni ijambo bakoresha mu guhindura, par échange, habaye échange. Ni ukuvuga ngo Yesu yarampfiriye apfa kubera icaha canje. Igihano c'icaha canje niwe yacikoreye, ahambwa pana kubera ivyiwe, ahambwa kubera ivyanje. Ni ukuvuga rero ngo jewe iyo ndavye umubiri wa Kristo wahambwe, umubiri wanje ndawibonamwo, kuko igihe nabatirizwa maze kumwizera nari impejeje gukonforma canke gushushanya ubuzima bwanje na ca gikorwa yakoze. Bisobanura rero ngo je na wewe mu bisanzwe Bibiliya ivuga ngo twarapfuye nimba twarakijijwe, nimba twarabatirijwe. Haleluya. Amen. Ariko nimba twapfuye, la raison y'ugo rupfu ni icaha. Uyu murongo kongera ukavuga ngo rero nuko ko twapfuye muri Yesu mu kubatirizwa. Yesu amaze gupfa yarazutse, ariko Yesu amaze kuzuka yazutse kubw'icubahiro ca Data. Ni ukuvuga ngo Yesu apfa na Yesu azuka si bamwe muri suite de temps, si bamwe mu bikurikira. Yesu apfa ni Yesu apfa kubera amakosa, natwe tugapfira muri we, natwe tujana nawe muri irya mva. Twese hamwe dupfiriye hamwe, tubambwe hamwe, dupfuye kuko turi coupable, ariko kandi culpabilité yacu ibaye exécutée, jugement y'icaha kitwagira ibaye exécutée muri Kristo. Muri Kristo wewe warimwo, muri Kristo wewe warimwo, muri Kristo nawe warimwo, mwese mwari murimwo. Ni ukuvuga ngo mwese enterrement yanyu yarabaye, mwarapfuye. Babajije muri jugement canke urubanza uko rwaciwe, aba bantu bishwe n'iki? Aba bantu bishwe n'icaha. Haleluya. Ariko kandi umviriza, ubaporta, uwikoreye umubiri wasubishije jugement ni wa Kristo, ariko nabo baramuhojwanye igihe bamwizera, babaye conforme à sa mort. Nico gituma rero nkuko twashushanyijwe n'urupfu rwiwe, niko kandi tunashushanywa no kuzuka kwiwe. Ni bande bashingira intaye ko Yesu yazutse mu bapfuye? Yesu amaze kuzuka yagiye he? Amaze kuzuka yagiye he? Mwijuru, pana mu kuzimu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
ariko kandi Yesu amaze kuzuka Bibiliya ivuga ngo yazutse, amaze kuzuka ngo yazutse pour la gloire du Père. Niko uyu murongo watubariye. Haleluya, amen. Sivyo? Iremo, uravyumva, ressuscité des morts par la gloire. Ariko kandi turaza kubona kandi ko yazutse kugira ngo acike uwa data. Bibiliya ivuga ngo Imana yacimbwa ngo icara kugeza umunsi nzogira abansi bawe indava y'ibirenge vyawe. Yicaye iburyo bwa data, kandi ngo kubera yashoboye gupfa akongera akazuka, ngo data yamuhaye icubahiro, uravyumva, kirengeye icubahiro cose. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo Yesu azutse ntiyasubiye kuzuka kubwo gucungura, ariko yazutse kubwo guserebra. Yesu azutse ntiyazutse kugira ngo asubire kuducungura kuko ivyo yarabikoze, yazutse kugira ngo acike uwa data. Namwebwe mwakijijwe mumaze gupfa muri Yesu Kristo, uwo Yesu mwapfiriyemo akaba yarazutse, uyu munsi mwebwe mwazutse kugira ngo mucike ab'Imana. Sinzi ko muko muravyumva. Jesi ngishaka ko umuntu anyigisha ngo ntukora icaha uzoja mu muriro, ntukora icaha uzoranduka. No, sinkereka gukoreshwa icaha n'igihano kizombako, ariko ndeka gukoreshwa icaha no kumenya ngo jewe acumura yarapfuye, kandi nk'uko yapfuye ntiyahezeyo, ahubwo yagize gute? Yarazukanye na Kristo, kandi azuka kugira ngo abe uwa data. Ngo nuko namwe kuri uyu murongo, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Tumaze gupfana na Kristo, tukazukana na Kristo, tugendera mu buzima bushasha. Ntitugikeneye kutubwira ngo ni wakora iki, barakubwira gute? Ntitugikeneye umuntu aducunga, ntitugikeneye umuntu adushira kw'igitsure, oya. Ahubwo jugement kuri jewe wa kera yaramaze kuba exercé. Uyu munsi jewe mushasha muri Kristo Yesu azuka, yicaranye na Yesu ahantu ho mu ijuru, ariho ntagishobora kubaho ubuzima yahora abamo kera. Buryaga abantu b'Imana kuko ibintu byo gukizwa bigezweho canke habaye imyaka bigezweho, hariho abantu duhora twibaza ko bakijijwe ariko batakijijwe. Kuko burya umuntu yakijijwe, turaza kubibona muri iyi chapitre, umuntu yakijijwe hariho ubuzima adashobora gusubira kubamo. Iyo iyi operation spirituelle yabaye, umuntu yakijijwe ntaba akiri umuntu abantu bakwiye kwirukanga inyuma ngo hagarika ibi ngo va muri ibi. Oya, oya, kuko iki kintu cabaye kiri fort. Iki Paulo yari karakivuga ko kugira ngo abizera batahure yuko ntibigishoboka ko tugira ubuzima twari dufise tutaramenya Imana, kandi vyitwa ko twahuye n'Imana. Nukuvuga ngo soit hariho isanganya ryabaye canke hariho malformation quelconque muri marche yacu avec le Seigneur. Aravuga ku murongo wa 5, mu murongo wa 5 haravuga ngo nuko nimba twacitse igiti kimwe, mu Kirundi bavuga gutega Kristo mu Kirundi ngaho yo verse, ko twakoranijwe nawe n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe. Verset 5. We tuzokoranywa nawe n'icukuzuka kwiwe naco. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nimba twarasangiye akaranga na Kristo igihe twashushanywa n'urupfu rwiwe, n'igihe mwashushanijwe n'urupfu rwa Kristo, n'igihe mu mazi babibika bakabimika mu mazi, igihe babashira mu mazi menshi babibitse, kijya gihe mwashushanijwe n'urupfu rwa Kristo. Kuri ujya munsi wewe wabatirijwe, sinzi igihe wabatirijwe, ariko kijya gicapo uravyumva washushanyijwe n'urupfu rwa Kristo. So kuko rero washushanyijwe n'urupfu rwa Kristo, haleluya, nukuvuga ngo rero tugomba kandi no gushushanywa n'urupfu no kuzuka kwiwe. Ni bandi gihe mwabatirizwa babashize mu mazi bongera barabakura mu mazi. Yesu ashimwe. Ndabona ko mutasigayeyo. Ariko muri kijya kimenyetso c'umubatirizo mu mazi bakakuvanayo,
ni ukuvuga ngo washushanyijwe no gupfa kwiwe wongera kandi aho nyene ucushushanywa no kuzuka kwiwe. ni ukuvuga ngo icazutse ntikigikora ivy'icapfuye cakora. muriko muranyumva? Yesu ashimwe cyane. nongereka ngo gusa nimba vyarabaye, icapfuye ntigishobora gusubira gusa n'icazutse. abigishwa bamwe igihe Yesu yazuka barashatse kuja kumuyambira, abandi barashatse kumukorako, ariko Bibiliya ivuga yuko umubiri we ntiwakogwako, kuko yari yambitswe umubiri mushasha, kuko umubiri upfuye si wo mubiri uzuka. rero sinshobora kuriretinga, sinshobora gukomunia na Yesu twaryamana nka Yohana akamujyama mu gikiriza, sinshobora gushishikara kuryamana na Yesu tukavyuka numva sharere yiwe ngo ndamujyameko physiquement igihe yapfuye ari mu ijuru. Nico gituma Yesu amaze gushika mu ijuru yatanze mpwemu yera kugira ngo abashaka kubana na Yesu babane na Yesu biciye muri mpwemu yera. kuko abigishwa biwe babanye nawe mu mubiri batagishobora kubana nawe mu mubiri, kuko ivya kera vyaraheze. iyo tuvutse ubwa kabiri iheraba byose bicitse bishasha. ni ukuvuga ngo Yesu mwakomunia musangira umutsima mumubona afise ubwoba, ntimugishobora kumubona ukundi kuko ujya Yesu yarapfuye. ubu hari uwundi Yesu mushasha afise ishusho nshasha kandi adashobora kuba mu isi, aba kwa Data. Malgré ko ari yatashe kubigishwa biwe ntagishoboye kubana nabo nkuko yabana nabo mu mubiri. Bibiliya ikavuga ngo nuko rero na mwebwe nkuko mwashushanyijwe nawe mwipfa giwe no mu guhambwa kwiwe, nuko rero namwe n'ubu mugomba gushushanywa nawe no mwizuka giwe. bantu b'Imana, ibi bintu nivyo muri école primaire y'ivy'agakiza canke muri maternelle. iki bacita igikorwa ca Yesu. abantu benshi icaha kiracabakubita hasi, kuko icaha baracakirabira mu maso ya Ancien Testament. ntukice, ntugatukane, ntukagire iki, ntukagire uku, niwagira iki. abantu benshi baracanashaka kozwa no kwezwa ngo kugira ngo Yesu niyaza ntabasige nk'abacunganye nawe, kugira ngo mbega ngo Mana nguzompa akaryo, ngo Mana ukabona ngiye gupfa nguzompa akaryo ko kwihana. oya, ntitwihana kandi ntitwezwa kuko ducunganye na Yesu kuza cyangwa kutaza. si kashikashe, si uburare, uravyumva? si saye oui, saye no. oya, nituriko tu oya, si izo sizo mpamvu igituma uyu murongo wabivuze mu Gifaransa, nous sommes devenus une même plante. igiti Yesu akozwemo nico giti ukozwemo kuva umwizeye. nimba Yesu yera canke yamba amapera, ntibishoboka ko wewe wama amahwa, ntibishoboka. nimba warapfanye nawe ukazukana nawe, nimba wowe wama amahwa kandi warapfanye nawe ukazukana nawe, nimba ugicungana, nimba ukiraba abakozi ibyaha ngo nawe ucuvuga ngo none ngo pourquoi pas moi, ngo na pasteur yakoze icaha, ukaba ukiri muri yo kashikashi. ni ukuvuga yuko quelque part muri processus ya mort na resurrection yawe hari ikintu capfuvye. igituma uno munsi abantu biriko birabagora gukurikira Yesu, nuko abantu bariko bakurikira Yesu muri mentalite ya Ancien Testament kurusha kumukurikira muri ya mentalite ya Nouveau Testament. umurongo wa mbere w'iki gice watubariye rero uratubwira umurongo wa mbere ngo none ngo tuvuge iki? tuzoguma mu caha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? aha Paulo yari umwigisha w'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. hama abantu bamaze kumva yuko twababariwe kandi ko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, abantu bamwe mu Baroma bari barakijijwe batangura kumva yuko umenga ubu nta problem, ubu nta byagezwe, ubu nta mategeko, ubu turi free. batangura gusubira mu buzima bw'ivyo badashwe. arabandikira ku murongo wa mbere avuga ati loin de là, si kubera ubuntu ari bwinshi ducumura, ahubwo kandi ubuntu bw'Imana butugira kubaho devable. nimba amategeko atashoboye gushikana abantu ku kugororoka, Imana yaharuye yuko ubuntu bwo dushikana neza ku kugororoka kurusha icyo amategeko atadukoreye. why? kubera ubuntu vya vrai buratubohora complètement.
haleluya haleluya. Ku murongo wa 6 ngo mumenye neza yuko umuntu wanyu wa kera yabambwe abambanwa nawe, ngo kugira ngo umubiri w'icaha wicwe, ngo kugira ngo ntitukibe turi abaja b'icaha. Bantu b'Imana, ikintu Yesu yaje gukora mu isi, Yesu yaje kuturibera muri esclavage twari turimo y'icaha. Nta kapasite n'imwe twari dufise yo kuva mu caha no kunesha icaha. Nta possibilité n'imwe twari dufise yo kutagira statut y'ubunyavyaha. Nta possibilité n'imwe yari ihari malgré ko Imana idukunda yuko turonka eternité. Ngenda babwire yuko Yesu amaze kuzuka mu bapfuye yaragiye kuzima arabohora abantu, kandi Yesu amaze kuja kuzimu, Bibiliya ivuga ngo abantu bamubonye agenda i Yerusalemu agendana n'abagororotsi bapfuye kera. Ngenda babwire yuko Yesu atari gupfa ku musaraba, Abrahamu ntiyari kuja mu ijuru. Mwari mubizi? Iyo Yesu atari gupfa ku musaraba, Dawidi ntiyari kuja mu ijuru. Iyo Yesu atari gupfa ku musaraba, bajya abagororotsi bose bo muri Bibiliya twemera nta numwe yari kuzoja mu ijuru. Nico gituma Yesu apfuye yabanje kugenda gukora operation y'ikuzimu kugira ngo igikorwa ciwe cyo ku musaraba gishike no muri bajya abantu bapfuye bamukunda ariko bakira baja b'icaha bakiboshwe. Igituma Yesu mu kuzimu akoresha imfunguruzo nuko ba Abrahamu Imana yahaye isezerano bari imbohe. Rero icatumye Yesu apfa ni kugira ngo je na wowe tureke kuba abaja b'icaha, tubohoke, tube libre du péché. Icaha nigisuye kutugira ko impact na influence mu buzima bwacu, ariko tube turi free. Nico gituma duhimbaza Imana, nico gituma izindirimbo zose Obedi yaturongoyemo zivuga ubukuru bw'Imana n'ico Imana yakoze. Nuko iyi operation na Abraham arayishima. Nico gituma même bibliquement parlant nta muntu araja mu ijuru. Abrahamu ntari mu ijuru, Dawidi ntari mu ijuru, Mariya ntari mu ijuru, Yesu wenyine ari mu ijuru. Ibyo ni kubwira umushotsi niko Bibiliya ivuga. Baraturindiriye. Mwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo haleluya, Imana ntiyashimye, Hébreux 11 irangira, Imana ntiyashimye yuko bashika mu byasezeranye tutarimo. Nta numwe azodutanga siyo bari. Haleluya, tuzohurirayo twese kubera operation iracakogwa, aracategura amazu. Yesu ashimwe, aracategura igihe Yesu azoza gutora ishengero ubwa mbere, kuko Yesu azoza 2 fois, azoza aje gutora ishengero yongera agaruke aje guca imanza, kandi ico gihe tuzoba turi kumwe. Ariko kandi mbere yuko aza guca imanza azoza gutora ishengero. Ni aza gutora ishengero Abrahamu ariko araduga, nawe wakijijwe uzoba uriko uraduga. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Haleluya. Akavuga rero ku murongo w'8 ngo nukore nimba twarapfanye na Kristo turizera yuko kandi tuzobana nawe. Nimba twarapfanye ça veut dire ko no kubana tuzobana. Verset haleluya 9 ngo tuzi neza yuko Kristo yazutse mu bapfuye atagipfa, kandi urupfu ntirukimufise ko ububasha. Verset 10 kuko yarapfuye apfa kubw'ivyaha, kandi apfa rimwe ridasubigwamwo, hama kandi yongeragira gute agaruka mu buzima, kandi abayeho kubw'Imana. Ndiko ndashaka mubone ingene Paulo yevoriwa akompara ubuzima bwacu n'ubwa Kristo, afokasinga kuri Kristo kugira ngo natwebwe kuko ataco Kristo ari tutagizwe mu rupfu no mu kuzuka, n'est-ce pas? Rero atwereka Kristo kugira ngo dutahure twebwe ubuzima bwacu bwa Gikristo ingene bugomba kugira gute kubaho. Ku murongo wa 11 nuko rero mwebwe mwirabe nk'abapfuye ku caha, kandi yuko muriho ku bwa Kristo Yesu. Iyi caha kiriko kirakuhokrita, iyi caha kiriko kirakuganiriza, iyo tentation yo kugendera mu caha iri kirasona iradodora umuryango ku buzima bwawe, Bibiliya ivuga ngo mwebwe mwirabe nk'abapfuye ku caha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icaha ndabivuge gute kweri? Mwirabe nk'abapfuye ku caha. Reka dusome kuri verset 12. Verset 12 avuga gute? Avuga ngo icaha nikiganze muri mwebwe mu mibiri yanyu ipfa,
kandi ntimusubire kumvira ibyipfuzo by'icaha. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ntibigikunda ko wemerera kwicaha gikontrola umubiri wawe. Ntugikwiye kwemera ubutegetsi bw'icaha. Mutarakizwa, tutarakizwa, icaha caradukontrola, caradukoresha, caratuzindura. Nta na regret twagira iyo twakiguyemo, kuko icaha cari gifise uburongozi, cari gifise renye mu mibiri yacu ipfa. Uko niko umuntu atarakizwa aba ameze. Ariko iyo ukijijwe ukisanga icaha gifise renye, hariho problème. Ukisanga uri ngaha mu rushengero ariko mu masaha akurikira ufise gahunda y'ivyaha, projet zawe zose ni ivyaha. Ngira umuco nta hariho problème. Kuko kuva kijya kintu gikoretse ngo icaha niki kigomba kuhenya mu mibiri yacu ipfa. Reka mpuse loin kuri uyu murongo gushika kuri verset iri epfo gatoya. Ne livrez pas vos membres, nimugatange ingingo zanyu ku caha kugira ngo zicike igikoresho inikite mu kirundi ni gute ukugabitanya, ariko mwihe mwebwe ubwanyu Imana nk'abantu bazima mwari mwarapfuye, kandi muhe Imana ingingo zanyu nk'ibikoresho byo kugororoka. Kera tutarakizwa imibiri yacu yari yo gukubita, yari instrument. Narakizwa umubiri wanje wari instrument ya iniquite, umubiri wanje wari igikoresho c'amakosa. Bamwe muri mwebwe mwaragwana, abandi mwaracenga abantu, abandi mwarasambura ubuzima bw'abantu, abandi mwarabomora, abandi niko twari des instruments. Ariko ngo mumaze kuzuka, haleluya, muvuye mu bapfuye, désormais nimuhe imibiri yanyu Imana nk'ibikoresho byo kugororoka. Sinzi ko muvyumva, nta tegeko ririmo. Ubuntu ntibutubwirisha iterabwoba. Ubuntu ntibutubwirisha ubwoba bw'igihano ngo mutagize ibi ntimuzogira ibi. No. Ubuntu butuzana mu mutima wo kuhokonesa ikintu gikomeye cyatubayeko, hama volontairement ndabishaka, ndabikunze, ndabiryoherewe, nkavuga ngo nkiri umupagani nari umupagani mwiza, umubiri wanje wari igikoresho c'amakosa, ariko kuko maze gupfana na Kristo nkazukana nawe, yagiye kwa data maze kuzuka, ubu nta kindi ubuzima bwiwe bukoreshwa. Nanje ko nazukanye nawe, nande ndatanze amamambre yanje, ndatanze akarimi kanje, ndatanze ubuzima bwanje kugira ngo bucike. Nimba narabaye umupagani parfait, ndagomba no kuba igikoresho cha justice muri perfection, ndagomba kuba umugororotsi mwiza. J'offre mon corps volontairement. Hari igihe usanga umuntu yarabaye mu ishengero bagucunga ahuja ahutaja wasivye, canke ukaba mu mashengero hari haba manenko barabaho winjiye naho utinjiye, ngo naka ngo twamubonye mwibara, ngo naka twagize gute. Umviriza, nta bapolisi bakenewe. Nimba imibiri yanyu yarigeze kuba ibikoresho bya Satani mukira abanyavyaha, ubu unya volontairement on offre nos corps à Christ pour être des instruments de justice. Hari umuntu nigeze kubona yanditse, yabaye umukonseyi w'umuperezida wa Etats-Unis, hari igitabo ciwe yari yanditse, aravuga ingene umunsi umwe perezida wa Etats-Unis yataye stilo yiwe, yarayisize ku meza ahantu yasinya amasezerano. Bagiye muri Asie muri voyage officiel, bagenda muri Asie, ariko perezida mu gusinya amasezerano yibagirirayo stilo. Amaze kwibagira stilo, ujya mu konseye muri cortege canke mu basohoka, yasohotse mu banyuma arabona stilo ya perezida, arayitora arayibika. Amaze kuyibika aravuga ngo maze gutahana stilo ya perezida, yashaka kuyishira mu mufuko, kujya stilo mu mufuko, ariko kubera ari stilo ya perezida akumva yuko atoyishira ngaha. Vuga uti stilo apana mushwaro ya perezida, vuga uti stilo ngo ayishira ngaha.
hama atashe mu gitondo yategezwa gusinya sheke, hari engagement bagomba gufata n'umuryango wiwe wo kugura inzu. Hama ararondera ikaramu yiwe arayibura, ariko acayibuka yuko mu isakoshi yiwe yabitse mu stilo ya president. Arabwira madamu we ngo nzanira isakoshi yanje. Azanye isakoshi yiwe agira tore stilo ya president. Yumva aragize ubwoba bwo gutora stilo ya president. Vuga uti stilo ya president. Aca aravuga ati kuko yari yihuta, arabwira madamu ati reka ndaza gusinya tuzobikora ejo. Madamu ati none niwe ntiyarimo stilo. Aravuga ati ni ya president. Rero ako ka example no musi nakibutse ndiko ndiyumvira stilo ya president. Hajya mwe hari ikintu mutazi kuri president. Ijya modoka ya president ingene bimeze, ngira no uyugurura wenyine afise ukuntu ajugumira ko ni modoka ya president. Ijya naho abana ba president ngo barihuta ngo ngira nsohoke, ijya ntayo binjiramo kandi ari abana ba papa, ariko ni modoka ya president. Uza gusanga ikintu ciwe cose kirafise icubahiro n'igitinyiro, abantu bose baragitinya, kandi ari ibintu bimwe bimwe bisanzwe, ariko kuva icitse stilo ya president, kuva icitse imodoka ya president, bicika ibintu biri sacré. Uyu mwanditsi ngaha yavuze neza, aravuga ngo ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ntimugahe imibiri yanyu kandi icaha nk'ibikoresho, kuko mwebwe mwacitse stilo ya president. Yesu ashimwe cyane. Nimba stilo ya president isonegwa ikubahwa, nawe ugomba gukonsidera ubuzima bwawe kuva bumaze gupfa ukongera kandi ukazukana na Kristo Yesu. Umviriza, ubu batoma ntibaza ngo bapfe kukuyambira, ba Yohana ngo baze kukwijyamisha ko oya, yazutse yambaye ububiri mushasha, agiye gutanga raporo kwa se, atari kari ba indi Yesu wa undi baryamana bagakina horo canke bagakina uburare, ntumbaze ibyo bakina ukura vyumva sujya Yesu ariko kandi yacitse uyundi yambaye umubiri musha, kandi uwo mubiri ujejwe kwinteractinga na dadi gusa, atawundi muntu numwe. Uravyumva, bituma abamarayika bakora protokole bamubwira ngo uyu mubonye uko muzomubona garuka, ariko kandi bye batangura kumucikira aba porte parole igihe yari asigaye yivugira, ntiyaracivugira. Abamarayika baramwakompanya kuko ibintu kuva azutse byarahindutse, kandi uko nyene vyabaye kuri Yesu niko vyabaye kuri wowe umaze kuzukana nawe, ntukiri wa wundi. Si ibintu byo kwigirisha, iki ni igikorwa cakoretse abo nibo turi. Iyi bayita conséquence ya la croix. Iki nico catumye Imana iheba Yesu kugira ngo bikunde gishoboke amuvyarira abahungu n'abakobwa benshi. Ubu muri abahungu n'abakobwa benshi mungana n'umusenyi wo ku kiyaga, mungana n'inyenyeri zo mu kirere. Muri Aziya murahari, bene data barahari, muri Oceani barahari, muri Europe barahari, mu isi yose, muri Afrika barahari. Abakizwa bama bahari kandi turi benshi cyane. Ntaco bloka igikanguro riko riraza ryo mu gihe ciherezo, kuko Imana ikiregeranya abana, ikirazana abari kure, ikirazana abari hafi, ikirabegeza hafi. Ariko imaze kutuhokrita ntitugishobora kuba tworivra imibiri yacu kuri databuja wa kera ari we Satani, hama ngo tugaruke tugume twijustifia ngo ubuntu burahari, ngo sibote twubanya zambi. Hari abantu bakunda cyane ibintu byose bitusha imbabazi z'Imana, n'amaverse bayafashe mu mutwe, ariko bagakunda imbabazi z'Imana dans le sens de justifier leur faute. Biragahera niko Paulo yavuze mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana nimba zihari nyinshi, zimpa ideni rinini ryo kwiha iyo Mana, ariko ntizimpa liberté yo kubaho uko nshaka, kuko noba nkengereye umusaraba n'icawuvuyeko. Ariko kuko ntakengera umusaraba kandi ntakekera urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe, sinshobora kubaho uko nshaka. Nukuri numva amaze imyaka myinshi mu gakiza nararenganye faze yo kudakora icaha kubera gutinya guhanwa. No, numva umenga kubaho neza ni adoration. Ndavyumva ari indirimbo yanje, nibingora bikingora ngwana
ariko numva ko aho ngomba gushika ari hariya, apana kubera hari ubwoba kanaka, kuko ubwoba sikiri motivation y'ubuzima bwanje. Jewe ubwoba nibwo bwatumye nkizwa, nakijwe kubera bankanze ndakira Yesu. Ariko maze kugendana na Yesu naramenye yuko ico dupfana kirusha ubwoba bw'igihano. Menya ko yankunze ankura ahantu ata muntu yonkura, bica bituma niga kubaho ndamuhimbara, apana kubera ntinya ko azompana, ariko kuko numva yuko vyoba biteye isoni inyuma ko we yakoze ikingana kujya je noba nkibaho nkuko nari meze n'umupagani. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Verset 14. Kuko icaha kitazopfa gisubiye kugira ubushobozi kuri mwebwe, kuko mutakiri munsi y'ivyagezwe ariko muri munsi y'ubuntu. Bibiliya ivuga ngo icaha cazanywe n'amategeko. Kumenya itegeko bigutera gukora icaha, ariko kandi iyo ubuntu bukuvanye mu caha umenya ngo ikimvanyeyo si kubera nabwiwe ngo ntibakorako. Umwana muto atinya gukora kuri prise kuko bamukubise ku ntoki, ariko umwana akuze yanka gukora kuri prise kuko azi ico birimwo, akabireka abize abisobanukiwe, kuko atagikeneye inkoni kugira ngo areke ikibi, ariko gutahuzwa yahawe. Haleluya. Ariko akundi Paulo avuga ngo nuko ngo namwe mwiyumvira. Bantu b'Imana, ubuzima bwacu bupfira mu kungene twebwe twibona. Hariho abantu benshi bisanga mu makosa kuko batinya ico abantu babibazako. Hariho abandi bantu bisanga mu makosa kuko bafise besoin niniya ya affection. Ariko iyo maze kumenya ko affection mfise muri Kristo Yesu, naho itari physique, yankuza akagira gute, ndumva yuko en aucun cas sinkeneye kuja kuronderera affection mu nzira zibi, kuko jewe kuva mzutse ibihimba vyanje vyegukiye uyu mugabo akomeye kandi nacitse uwiwe. Affection ndayironke canke ndayibure, Bibiliya yoyo iri radicale, iranava ngo naho vyosaba ko igihimba cawe gisigara wowe kaja mu ijuru gisigare. Yashatse kwerekana yuko ata compromis nimwe ishoboka ono yico turondera hanze, kuko tubona umenga Imana ntikiduhaye muri uwo mwanya, kuko twege twacitse abantu baba naziri. Yesu ashimwe cyane. Ndazi ko hashusha. Haleluya. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Verset 15. Quoi donc? Mbega twocumura? Uravyumva? Kuko tutakiri munsi y'ivyagezwe, tukaba turi munsi y'ubuntu, biragahera. Hariho imyaka abajeune bakunda ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana. Ariko anje nahora ndi umujene. Ariko imwe muri incomprehension nagiye mbona abantu bagira, nuko iyo abantu bakunze ubutumwa bwiza bw'ubuntu, nuko baba bumva umenga nta problem. Niho nabari barahindutse ubona hari utuntu basubiriyemo, ngo hari ubuntu. Ariko burya ubuntu ntiburi faible kurusha ivyagezwe, ahubwo ubuntu burusha inkomezi ivyagezwe. Kuko ivyagezwe byari bigizwe n'igitsure, ariko ubuntu nabwo tubana n'Imana mu mutima wo gushima no mu mutima wa reconnaissance, udutuma tuyegukira, atari kubera hari ico dutinya, ariko kuko yankoreye ibihambaye. Haleluya. Haleluya. Ametenda mambo makuu. Ametenda mambo makuu. Hakuna neno lisilowezeka. Yakoze bikomeye. Yakoze bikomeye. Bantu b'Imana, iri jambo kwiyemeza riri réaliser muri compréhension y'iyi chapitre. Bizokugora gukurikira Imana nimba uri kuyikurikira kubera ubwoba. Bizokugora gukurikira Imana kubera uri kutinya gukora amakosa kubera abantu bakubona. Ariko umviriza verset 16 havuga ngo, mbega ntimuzi yuko iyo umuntu yihaye umuntu kugira ngo amubere umuja kandi kugira ngo amwumvire, abacitse umuja wiwe.
siko kuko umuntu numuja uwo yumvira swat icaha kigutwara mu rupfu canke ukumvira kugutwara kukugororoka. Iyo nihaye icaha, iyo mfashe ngo homba mboke, abakizwa niba jiyo bashaka, abo dusenga niba jiyo bashaka, uyu n'umubiri wanje nkora ivyo nshaka, udakora icaha nantera ibuye, iyo verse abantu bose barayizi. Udakora icaha nantera ibuye, iyo wahisemwo, Bibiliya iri clair ivuga ngo mbega iyo uhisemwo kuba umuja w'umuntu, mbega umuntu ntaba umuja w'ico yahisemwo kumvira. None ko twege twahisemwo kumvira Imana, tukiha Imana, tukiha Kristo, tukamwiyegurira, igihe twamwakira, je ari le 16 septembre 1992, nihaye Yesu, niwe nihaye kugira ngo ndamwumvire. Ariko ico wihaye kugira ngo ukibere umuja, umuntu wese yitwa umuja, esclave yasinya allégeance kuri chef wiwe, kandi chef wiwe yaramufise ko droit de vie ou de mort. Soit waba umu esclave w'icaha kikagutegeka ugatangura kunywa itabi uri umwana muto, ariko itabi rikakuvyura saa 9 ukaja kumena imiryango y'abantu kugira ngo baguhengwa akamego, munipatie kamego, ako kamego kakagukontrola kakakuvyura, urumogi rukagutuma ugenda uhetamye kandi atagushaka kugumamwo, ariko gwaramaze kukubera chef. La plupart y'abantu bari addicted ku bintu bitandukanye barashaka kubivamwo. Niyo muri ko murabwira ubutumwa abantu bari mu ngeso zimwe mbi barashaka kuzivamwo, yaco mubagiriza kuko ntibibabaha amahigwe, kuko wobaha discours, wobabwiye ngo genda mwigisha abantu bagiye batangwe kunyura umugi, nibo bobigisha neza kubarusha mwebwe. Ariko bari muri eta bamaze kuba abaja bico bihaye, ku buryo nta kindi uyu munsi bafise atari ukukijakarira no kucumvira. Rero iyo wihaye umuntu kugira ngo akuganze umubere umuja, agutwara iyo ashaka kandi wowe uramwumvira. Rero Paulo muri iki canditswe aduhaye uburenganzira bw'ico twebwe twiha kugira ngo tukibere umuja. Niwiha icaha uzoba umuja ku rugezo rwa hatanu umuntu n'umuzoburire dikumviriza, atanu wo guhanura, aho abantu bose mwankanye kuko baguhanuye, aho abo mugendana ukunda arabakurekera uko, naho boguhinyura mu mutima abo ni ukunda ngo habanijije. Ariko barareka kukujija publiquement kuko barabona ko niveau yawe ya engagement na connection kuco wabereye esclave iri fort ku buryo wobasambura, rero bakugira biha amahoro bakakureka. Rero nahaweho guhitamo kuba umuja w'icaha ukakijakarira ukacumvira, canke ukaba umuja wo kugororoka ukabiga ikoresho co kugororoka kw'Imana. C'est à toi de choisir. Inyuma y'ico Yesu yakoze nta muntu umwe wera akwiye kuba akikuvugira ko hejuru canke akikwibutsa ibintu bimwe bimwe, kuko ijwi rya Yesu ririhagije mu mutima wawe kugira ngo umenye ico utakwiye kuba wewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Akavuga ku murongo wa 17 rero ngo ubuntu bw'Imana, izina ry'Imana rishigwe hejuru. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko tumaze kuba, haleluya, twarabaye abaja b'icaha, twamaze kumvira n'umutima wacu ivyanditswe, ibyo twigishirizwemo. Umvirizene Paul avuga, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous êtes instruits. N'umutima wacu twarahisemo, ntiyavuze ngo vous avez obéi à la règle y'igihano. Igihano n'ubwoba sivyo byadutumye tumwiha, ariko icyatumye tumwiha, Yesu ashimwe cyane, nuko imitima yacu ibishaka twaramwemereye kumwiha. Bantu b'Imana, sacrifice yacu, igikorwa cacu kiri volontaire. Je nta na rimwe nshobora no kubwira n'umuntu ngo utegerezwa gukorera Imana. Iryo jambo utegerezwa rirangora, kuko utegerezwa ni Ancien Testament. Nouveau Testament ivuga ngo offrez-vous à Dieu. Bigomba kuba biri volontaire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bigomba kuba biri volontaire, ugomba kuba ubishaka. Kandi igihe ugendana n'Imana muri ubwo buryo uzogenda ubona ubuzima bwawe buhinduka. Ariko ni wagendana n'Imana muri mindset canke principe ya Ancien Testament, uzogenda ubona wewe wama uri muri lutte na le péché, udaparvena kuko
motivation yawe ntiri strong enough. Bibiri bivuga ngo yaba ibyagezwe byari bifite ico bimara ntihari kuza isezerano rishasha. Nimba haje isezerano rishasha nuko ivyambere ataco vyamariye abantu. Nico gituma rero wowe utagomba kwirerera mu bitaco vyamariye abantu igihe bifite ico vyamaze bihari biri disponible ku buzima bw'iwawe. Uru rugendo rwa Kristo n'urugendo volontaire rw'ubushake. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Nuko verset 18 mumaze gucungurwa mukavana mu caha mwacitse abaja bukugororoka. Ndabivuga nk'abantu verset 19 kubera intege nke z'umubiri wanyu. Nkuko mwatanze imibiri yanyu kugira ngo ibe ibikoresho byo kugabitanya kugira ngo mushike ku kugabitanya, nuko rero nimutanga imibiri yanyu nk'abaja bukugororoka kugira ngo mushike kugororoka. Ngo kubera verset 20 kubera igihe mwari mukira abanyabyaha mukira abaja bicaha ntaco ukugororoka kwabasaba mwari mugufise kumwidegembyo mwe mukira abanyabyaha. Nico gitumaga abantu b'Imana birambabaza iyo ndiko ndabona isi ya influence ya Eglise. Uyu murongo tubwiye ngo twe tukira abanyabyaha ukugororoka ntaco kwari gufise kuvugana natwe, kuko kugororoka kwari kuri conscient yuko twege turabaye esclave bicaha. Nico gituma ukugororoka kubahiriza uguhitamo kwacu gushikaho ubutumwa bwiza bwadushikiriye tukumva ko Yesu yadupfire kandi yo tubohora hama turamwiha librement. Rero nkuko rero twahisemo kumwiha tugahindura databuja, nkuko kugororoka kijya gihe atahapo kwadusaba. Nico gituma nimba atahapo kwadusaba uyu munsi twacitse abagororotsi. Haleluya. Ukugabitanya nta hapo twe dukwiye kugirana nako. Sitwo muko muravyumva. Siko abantu b'Imana. Ibyo byo kumengo nabakorege ngurumva ngo je ngo mari kumwe nabakorege ngasanga nanyoye kamwe ngasanga ngo naborewe ngo ngatanda dawa. Umviriza abakorege nimba bakira abaja bicaha bo nta hapo bafitaniye no kugororoka kandi bo bariko bumvira sebuja yabatumye kunywa bijya bintu. Ariko wowe warahinduriye boss, warahinduye chef, warahinduye sobuja. Uwe databuja ni Imana yo mwijuru. Kandi wowe igihe kera wari ukijakariye ivyaha, haleluya, wari usangiye nabo kandi mwavyumva kumwe. Wowe abantu badakijijwe baravuga ngo je ngico nkundira ngo vraiment ngo Eric ngo naho adakijijwe ngo tuvyumva kumwe. Muze mutinya abantu muvyumva kumwe kandi muze muraba uwo baha raporo. Bibiri ivuga ngo twebwe tukira abanyabyaha on était libre à l'égard de la justice. Nta raporo kugororoka kwadusaba, nta compte rendu kwadusaba, kuko n'Imana yaraturabikamenye tubajya n'abanyabyaha bazimiye. Reka ndabarungikira abavuga butumwa. Haleluya. Verset 21 hakavuga ngo mbega ico gihe nibihe byamwa mwari mufise mugifise sobuja w'ivyaha. Ibyo mwama ni ibintu nuno munsi bikibafise kwinkurikizi, kandi ibyo bibafise kwinkurikizi n'urupfu. Bamwe muri mwebwe Imana ishimwe mwarakijijwe, ariko bamwe bakijwe batagifise amenyo. Bamwe bakijwe bafise inkovu zitazohana ku buzima bwacu. Abandi bakijijwe baravangiwe kuko telema ubuzima babayemo bwarabagize gute. Paulo avuga ngo ivyamwa twama kijya gihe tugifise databuja satani ngo ni ivyamwa no munsi yo tuvyibutse turamerereza. Bamwe barahahamuwe n'ubuzima babayemo. Bamwe uyu munsi babonye n'umuntu yakije itabi baca birukanga. Abandi babonye gusa na mustere bayuguye ngo uca wumva ishimwe ryuzuye umutima wawe wibutse ingena ku gacupa wewe kari karagukontrola. Bamwe muri mwebwe nta jipo yabarengana, ijipo ku mugozi imanitse ku mugozi ntiyabarengana. Ariko uburazibona zimanitse uko uravyumva ntibikimeze uko. Umviriza, ibyo nibikogwa uko niko byari bimeze kera. Ariko uyu munsi kuko dufise databuja mushasha ntidushobora kuba tugihevinga canke ntibishobora kuba tukibayeho burya buzima bwari buhari kera. Umviriza, kandi n'ubu iyo tuvyibutse turacamerereza.
uno munsi bamwe muri mwebwe abantu babita pasteur kandi muri n'abapasteur, ariko tellement changement yabaye mu buzima bwanyu iri claire ko mwahinduye databuja, mwarahinduye boss, ku buryo ubu n'abantu baraza bakaguhanuza. N'igihe abantu bahora bakubona abavyeyi, hariho abantu benshi ngamwe mwakijijwe, ba mama banyu bagenda muri douche batwaye sakame. Je narigeze kubaho mu nzu ubona ko n'umuntu w'umuvyeyi ahaba kweri sakame ibiri muri douche, kuko occasion yose naronka yo kwiba byaba bigiye bono nyene nta byose nibiki. Ariko kandi ubu turabana batanga umutekano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ahubwo abantu baratuzeza ibintu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uragenda ahantu abantu bavuga ngo reka tuwe tuguha amahera ngo ntaco yoba, kuko ibafise iyo conviction nuko twarahinduye databuja. Yesu ashimwe cyane. Ubu bamwe muri mwebwe Imana yabasubize ijambo mu muryango. Yesu ashimwe cyane. Musigaye mufise ijambo. Muri iyi chapitre Paulo yavuze ikintu ciza, avuze ngo umviriza, yavuze ngo icapfuye ntigikora icaha. Mbega umuntu ari ku mpanda arakora icaha? Umuntu ari ku mpanda arakora icaha? Umuntu apana ku mpanda muri commune. Umuntu yapfuye arakora icaha? Oya. Ntibishoboka ko umuntu apfuye ajakarira abo mu esclave au péché, ari exclu ya principe ya péché. Nico gituma Paulo avuga ngo nuko namwebwe ko mwapfanye na Kristo, mwebwe ntimugomba kubazwa mu gitigiri c'abantu quotidiennement bari mu caha. Turi mu myaka igoye aho abantu bari mu mashengero yacu nk'uko unya, ariko biri clair, urabizi neza ko iya premier tugiye gukora igafe. Kandi igihe Joel yasomye kuko imbabazi ziwe zamahiye dashira, avuze ngo yego ko ngenge jambo nkunda. Ariko kandi aje kubwira umunsi muri kino gitondo ntiwabuze imbabazi z'Imana, kuko nimba imbabazi z'Imana zihari si kugira ngo twe tugume turi babandi, ariko la meilleure façon yo kurepondre positivement ku mbabazi z'Imana no kuyumvira ukabaho uko ishaka, kugira ngo maze kuyumvira ukabaho uko ishaka, iyo icika indirimbo. Bantu b'Imana, Imana ntiyaturihishije ico yadukoreye ku musaraba, nta nico twoshobora kuriha, ariko uburyo bwonyene buhari bwo kuyinezereza kubw'ico yakoze, ikavuga ngo si impfa gusa, nuko itubona turi abana bafise umwidegemvyo, abana bafise ukubohoka, abana akakuraba mwijuru akavuga ngo rabasha, rabanita, raba Chrysostome, raba ntuzenya. Haleluya. Uyu ni je namucunguye. Haleluya. Haleluya. N'abadayimoni bakakuraba ntibakigusifra. Hari iminsi badusifra tugisohoka mu vy'Imana, ubu ntibanakigusifra kuko baramaze kumenya koko c'est fini. Ngira niyo Satani abahaye mission, ko murazi ko Satani aboshwe arungika abamarayika bari badayimoni. Nibaza niyo abatumye ngo genda nkundabire nakanani urabe ko ari co umukura ko mbona vyagenze gutya, abana badayimoni gara mu ishati aya ujya kwere nibyo babigishobokasha, ujya byaranse, ujya pi. Ariko tukibuka yuko atari kubwawe, ariko ni kubwiyo. Yesu ashimwe cyane. Hari igikorwa yakoze muri wewe gituma uno munsi wowe umeze gutyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bisigaye birura mu kanwa kawe kandi kera byarasosa. Hariho changement yabaye mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi si kubera warinze kwikanira cyane, ubu usigaye kunda ibintu bisa n'ivy'Imana, ariko hari ibintu udasigaye kunda. Kare haje ikintu mu gisagara muri ete nk'ubu ibintu byaba bishushe ete iraje ikirira imbere, ibintu byashushe watangwe bya gute, ariko ubunya ici urarira ukarumenga rimeze nka janvier, le 2 janvier. Ukabona ngo jewe nabaye iki, ntaco wabaye muntu w'Imana. Ariko kandi Yesu ashimwe cyane, wahora uri instrument ya injustice, uno munsi wacitse instrument ya justice. Wahora uri instrument ya iniquité, uyu munsi wagize instrument yo kugororoka. Aho niho iminsi yose twege louange na adoration yacu iba. Uguhimbaza kwacu ntigutangura twibuka yuko Imana yaduhaye ibintu, yaduhaye amafaranga, yaduhaye abagore, ikaduha abana. Oya, ico ni kimwe mu bintu Imana yaduhaye bitunezereza, ariko ikintu cambere bw'abantu b'Imana nibuka nuko nibuka ko je nahora ndi kigaba cyo kwa Kagisi, nuko nibuka ko hari abavyeyi bahora banyegeza abana babo kugira ngo ntiduconnecte, nuko nibuka ko umunsi umwe jewe umuonkle wanje ndeze ambwiye ngo ufise abagenzi b'Imaraya. Ryari rya mbere numva umuntu yita abahungu Imaraya. Nuko nzi ko uwo mugabo umunsi umwe yageze kumbwira ngo urabona ngo mvise intoki ngufiya, ariko ngo nzogushishura, kuko yarazi ko ndi impossible, kuko bari baramubwiye ati nimba ari umwana wo kwa Kagisi yagoye n'uyo, kandi bakamumuzeza ndi imfura kandi mvise batoyi banje, ariko batoyi banje ntihari probleme yari jewe. Ariko ubu nyari hamazu ngenda nkicaramwe ukabona abantu bateye biteka ko naje nkaca nibuka yuko ivyo bintu ni Yesu yabikoze.
amasakoshi ntakinyegezwa. Ndafise ijambo, Yesu ashimwe cyane. Imana yarampaye ijambo mu gihugu ariko ndibuka ko jata nigeze kuba mfise. Kandi ntaryo merita, ariko hari ikintu kimwe gusa nakoze, nahinduye databuja. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Naho noba nkiriko ndasengera amafaranga y'ibi nibi, nkasengera amahera ya chantier rimwe ntaze. Ndahaguruka nkavuga nti Imana, je ndafise impamvu yo guhimbaza. Haleluya. Ndafise impamvu yo guhimbaza kuko aho wankuye, haleluya, aho wamvanye, ico wangize mwebwe ntimwari munzi. Je ndafise umwigisha yavuze ko azoza mu Burundi, aba mu Rwanda yanyigisha yavuze ko azoza juste kundaba. Aha anya twama dufise tourisme y'abantu baza jewe kundaba yuko noba nigisha. Kuko badaparuve na kudeconnect wa kera n'ubu. Yesu ashimwe cyane. Mwe murabiraba mukabona ndi holy. Yesu ashimwe cyane. Ako mwe nimba mubibona gutyo nuko Imana yahinduye amateka. Yesu ashimwe cyane. Nahora ndi instrument ya injustice na iniquité, ariko Imana yangize instrument, haleluya, yo kugororoka kwayo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Aha Satani ararahira akavuga ngo kaya kanunurwa kubita hasi kakagwa bakagasanga mwigafe. Bantu b'Imana biranatangaje. Mwarubizi tubayeho hariho n'abantu bipfuza ko tuyobegwa. Tubayeho hariho n'abantu bipfuza ko tugira igafe. N'umuntu adahora gupibliya. Abona message akaziraba yihoreye ntagire na commentaire. Uwo munsi gusa pasteur agwe mwigafe canka akora ikosa. Uwo muntu ngo nimurabe, ngo nimumuzi. Ugacumenya n'abari bakuzi batari utaruzi ko bakuzi, abagusiva utaruzi ko bagusiva, bose baja habona kubera iki? Kuko Satani agira fete akagira umunsi mukuru. Iyo umuntu yahinduye chef, agarutse akisumeta ku bikorwa vyiwe. Uko niko abantu batubona, uko niko ico nico abantu batwipfuriza. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana tuzorangiza urugendo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndangiza nibihe vyamwa mwari mufise kera atari ivyamu no munsi yo mubiravye mu vyicuza. Verset 22. Ariko ubu unya mumaze gucungurwa mukabohorwa icaha, mwacitse abaja b'Imana. Ivyamwa mufise n'ukugororoka hamwe n'iherezo ry'ubuzima bw'ibihe bidashira. Ivyamwa mwahora mufise kera muracavyicuza, ariko kuva mucitse abaja b'Imana, vuga utabaja b'Imana. Ndashaka kubona abaja ba Kristo bari ngaha. Hariho abantu bashaka guhindura, ego turi abana b'Imana. Hale niyo statut yacu ya mbere. Ariko kandi Yesu ashimwe cyane. Twe turabaja b'Imana. Paulo yavuze ngo nta musirikare yioccupe des affaires de la vie. Nta musirikare yikorera ivyo ashaka. Nta musirikare avuga ngo moi je suis libre, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je l'entends. C'est mon corps, c'est mon corps. Umusirikare bamubwira ngo jimuyinga, umusirikare bamubwira ngo genda ukorere hariya, umusirikare bamubwira ngo nta gahunda agira, nta bonana agira, nta nowera agira, bamubwira kuri nowera ngo aje ya misome, akaba araduza indege agiye Somali, bagira gute? Paulo aravuga ngo nta musirikare, haleluya, aryohererwa ivy'ubuzima. Twebwe twaracunguwe, biri clair yuko twagizwe abaja ba Yesu Kristo. Niwe chef wacu, niwe atanga ordre de mission. Nituki abantu bashaka kuraba amatari ngena zunguruka, bamanatu twisange twicaye ngo abandi bari, ntitugishaka gusa n'abandi, ntitukibamvia, ntitugishaka kumera nk'uko bameze, ntitukibaraba n'ivyipfuzo ngo hera shango abandi ngo bikorera ibyaha shango. Egage mu Kristo abantu kamenga karabara ngo hesha ngo bashango bo barihiriwe bajyamana n'uwo bashaka. None basigenda kuko sainteté tuyaccedako volontairement. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu mwakijwe muri bato, Yesu ashimwe cyane. Aho hanze nta byabasize bihari. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi nimwigumire gutyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wakati njo mucamanza. Umwanya niwe mucamanza. Umwanya uzobaha raison. Yesu ashimwe. Gaho pastor ngene ngo guje ngo nifashe ngo nkakurikira Imana ngo none raba reka ndakubwira ikintu kimwe, si ivyo turogreta, nimba uri kurabirogreta reka kwifata irekure use nabandi, kuko ntibigishoboka ko niyumvira uko ngo kubera ngo Imana itarampa umugabo canke itarakora iki, ishakirama ishakiranyima, ico yakoze kimwe cyo nyene kirampagije.
yarancunguye amvana mu vyara vy'umwansi. Uyu munsi ndi destine kubaho ibihe bidashira ata souffrance mfise. Ico conyene naho yogarukirizaho kirahambaye cane. Sindi komplese, sindi no muri competition y'ico mfise n'ico ntafise. Sindi ko ndishuza Imana imyaka nayikurikiye. Narayikurikiye ndabishaka. Ndacashaka kuyikurikira. Ndacaryoherewe kuyikurikira. Why? Parce que j'ai été affranchi. Péché ntikiri muri plaisir zanje. Hari ibintu mbona nkavyifuza, ariko nkaba nzi neza yuko ivyo bintu jewe sinkiri muri repertoire y'ababikonsoma. Yesu ashimwe. Ntitwahagaritse kuba abantu, turabantu. Ntitwahagaritse gufonctiona nk'abahungu canke nk'abakobwa, turacafonctiona nk'abahungu canke nk'abakobwa. Ntitwahagaritse kuba abantu, ntitwacitse ibiblende spirituel, oya. Ariko iyo sobuja ahindutse, instruction zirahinduka, na orientation zigahinduka, na priorite zigahinduka. Ibi byo kwinjira kwa Gerard ugaca wasanga umukristo ukazubonye agacupa aragakubise hariya akarahuragira kamene, ukamenera iki? Umviriza we ntiwakurikiye twebwe. Yesu ashimwe cyane. Kandi aho hantu muja hari igihe natwe tuhinjira, ariko nta bintu byo kunyegeza, rugumize ruhagaze. Yesu ashimwe. Kuko turi offrande volontaire. Nimba utariha Imana reka je menye ko utarayiha, hama uvuge ngo azomvuga dimanche, ndeka ndakuvuge. Yesu ashimwe cyane. Kuko ndiko ndakuhokruta kugira ngo uhindure sobuja. Yesu ashimwe cyane. Ntimugire probleme ko abantu bababona. Hagarara neza, konsoma neza, clair. Iyi bayita adoration volontaire. Iyi bayita adoration volontaire. Iyi bayita adoration volontaire. Hari abantu bagize adoration itari volontaire muri Nouveau Testament. Yesu yarapfuye akazuka. Uwo ni Anania na Safira bagize adoration itari volontaire. Baravuga ngo kwitongo ryacu amafaranga yose turayazana, Imana yadukoze ko turayazana, turatanga twubaka inzu, ariko baragenda muhira kubera batarabohoka ku mwami, bakiri esclave wa kashe. Baragenda amafaranga barayafata bayamanyuramwe ibice. Umugore arabwira umugabo ati wowe mbe ninde yatangiye kugenda hari hatangiye mere Daddy. Papa aragenda arashika. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Ehera abajyatongo twagurishije byavuyemo ngibi. Petero aravuga ati niki kibateye kubesha mpwemu yera? Ega ntitukiri muri Ancien Testament, ntituri muri principe ya hypocrisie. Ancien Testament mutanga ikimazi, amaraso agaseseka, kandi uzi kugira uze gusubira gukora icaha. Kuko amaraso y'igikoko ntatubohora definitivement du péché. Nico gituma batarinda kuba bari sincere mu mutima, babikora imitima igorambitse, ariko bakabikora nka culte, nka tradition, ariko bitari volontaire. Abo n'abantu bo mu isezerano rya kera ni gutyo bakora. Ni igiki kiguteye wese Anania gukorera mu mpemu ya kera? Mbega itongo ntiryari ryanyu? Simwe mwavuze ko mutanga totalite? Ni iki kibatera kubesha mpemu yera? Erega ubu ntibigikenewe yuko hanze uboneka neza kandi upfuye indani, ariko ubunye gikwiriye ico ukora kigomba kuba kiri volontaire. Ntituri mu ntwaro za hypocrisie mu vy'Imana, turi mu ntwaro yo kuba ico turico. Haleluya. Kuko ubu mwaracunguwe icaha, mucika abaja b'Imana. Umuja harabaja barekugwa muri Ancien Testament, inyuma y'imyaka 7 ya yubire bemewe kurekugwa. Umuja akaza akabwira sebuja ati singenda naragukunze. Uwo muja sebuja agaca mukurako agaca ati ntugenda, ati singenda ngomba kuba umuja avi. Hari habaja baca baba libre bakagenda, ariko hariho n'abaja bo muri Ancien Testament batigera bemera liberté, bagaca babwira chef ngo je nzobu wawe. Chef agaca afata ugutwe kwiwe, agaca ashira kwihereni, agaca honda, j'espère ko atarimo electricité, agaca afata kwihereni, agaca honda kwa n'ayandi agaca yahonda ku mazuru, amwe mufise ku mazuru kwa, bigaca vyitwa ko ndi esclave à vie, ariko esclave volontaire. Nibigikenewe ko databuja ancungisha amashemesha. Ubu naho yondeka nkaja gutembera, nkaja kuramutsa abiwacu babaye libre, nzogaruka kuko ndi umuja volontaire. Ubigitsura sico kikimentena mu nzu ya papa, ariko kandi ubu bushake nibwo bumentena mu nzu ya papa. Hello. Allo. Abagororotsi allo. Abacunguwe allo.
allo turabishaka twarabihisemo mba Tanzania mba ndi Dubai sinkeneye kurabaho abakristo batari ngo ncike ikindi kintu ico nacitse naragicitse biri volontaire. Haleluya, Yesu ashimwe. Navuze rero ngo twacitse abaja b'Imana, avuga uti ndi umuja w'Imana. Nibihe vyamwa mufise mubimbarira, nibihe vyamwa mufise ndangiza, nibihe vyamwa ukugabitanya no. Verset 22, ivyamwa dufise nukugororoka, hama iherezo ry'ukugororoka, haleluya, ubuzima bw'ihe bidashira. Ntitugororoka kuko Yesu ngo azoza nk'igisuma, ngo mbega ngo yoza utarakizwa ngo woja hehe, uravyumva caye gutaha wezwa ngo Mana ngo mbabarire ngo Yesu. Oya, ntitwezwa kuko ducunganye n'umupolisi Yesu azoza gutora ishengero. Oya, nous avons pour fruit la sainteté, haleluya, et pour fin la vie éternelle. Haleluya, ntituba sanctifié kuko twinjiye mu rushengero ngo korale ngo tugatangwa repetition ngo kadufasha umwanya wo kwiyeza ngo Mana ngo urabona ngo tuvuye mu ndwa ngo mu ntuza yanduye, isi yanduye, urabona ko turabanyabyaha, mu byaha niho ba mama batuvyariye. Mana urabona Mana ntitwezwa kuko tugira tuje kuri podium ngo wafashe umwanya wo kwiyeza. Oya, kuva databuja acitse Yesu twezwa every day. Yesu ashimwe, kubera nta podium urega dufise. Haleluya, ubuzima bwacu bwonyene ni podium. Bwiye mucacu wo uri podium. Basi muhaguruke dusenge. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aussi longtemps urugendo rwawe nawe Yesu rutaraba urugendo rurimo volonté na honneur, igihe wotaritahura nka louange na adoration, imbere yuko jewe ndirimba ndumva ko naje ubwanje ndi indirimbo, ubuzima bwanje ni indirimbo. Yesu ashimwe cyane, kuko nimba twarabaye abapagani beza tukamira ivyamwa databuja Satani, ni gute twoba b'Imana ntitwamira ivyamwa Imana tukamira ivyamwa Satani? Ibyo bavyita conformité à sa mort et à sa résurrection. Nta kintu kizuka kugira ngo gikora ivyo cahora gikora kigipfa, ariko ikizutse cose kiza kwa accomplisa une nouvelle mission, une nouvelle volonté. Yesu ashimwe cyane. Ego muhagurukire dusenge. Tugira dusenge gute? Haleluya, 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 haleluya. Ni bande muri kino gitondo baserebra umwidegemvye dufise muri Yesu Kristo? Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Kera tukiri abana twatinya abayaya ko batureresha inkoni, ariko tumaze kwakira ubutumwa bw'ubuntu ntitugendeshwa n'amategeko n'ubwoba bw'igihano, ariko nous sommes des adorateurs volontaires. Nico Yesu yabwiye ujya mugore ariko aramubwira amajambo menga nayuburofa ngo twengo dusengera hajya ati arrêtez ibyaho musengera, gihe kirageze kandi niki abayimbaza databazo muhimbaza mukuri no mu mwema. Ntibihagaze ku bibanza, ntibihagaze kuri forme, ariko bihagaze kuri fond. Haleluya. Numva nshaka mu munota umwe dushimira Imana ko yemeye kutubera databuja mushasha, ko yakoze igikorwa cyo kuducungura. Ico nico duhimbaza, ico nico cambere. Haleluya, ni la raison primaire de notre adoration, c'est son œuvre à la croix, son œuvre pour nous. Ndagushimiye Mana muri kino gitondo waduhuje hano hantu kadukoranya Mana. Mana turafise indirimbo uno munsi muri kino gitondo, turafise ishimwe muri kino gitondo, turafise ibyo tugukengurukira muri kino gitondo Mana, kuko Mana yacu waratubohoye, waraducunguye. Seigneur Jésus, tu nous as rendus libres pour te servir Papa. Alléluia, tu ne voulais pas te servir de nous Seigneur Jésus en étant esclave dans notre chef, parce que tu as dit dans ta parole qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres. Tu es le maître Seigneur Jésus que nous servons aujourd'hui. Parce que nous avons abandonné notre premier maître, tu es notre maître, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ton règne, Seigneur Jésus. Au moment, Seigneur, où je me souviens que dans ma vie, le péché régnait en maître. J'étais assujetti au péché, j'étais esclave du péché. Oh, alléluia.
Mais Seigneur Jésus, par ta main puissante, Seigneur Jésus, moi qui étais autrefois un instrument d'iniquité, tu m'as rendu, Seigneur Jésus, aujourd'hui être un instrument de justice. Et cela ne vient pas de moi, Seigneur Jésus, mais c'est ta grâce, Seigneur Jésus, qui nous libère. C'est ta grâce qui nous libère. C'est ta grâce qui nous libère. Je te remercie ce matin pour cette grâce des versets, Père Céleste, pour cette grâce disponible, Seigneur Jésus, pour tout temps chacun de nous. Celui qui nous suit, Seigneur Jésus, live, celui qui nous suit en présentiel, Seigneur Jésus, cette grâce a été déversée pour les pécheurs, cette grâce a été déversée. C'est cette grâce, Seigneur Jésus, qui peut complètement nous affranchir, qui peut complètement nous libérer, complètement de notre ancien maître. Oh diable, où est ton aiguillon? Oh Satan, où est ta force? Où est ta puissance? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Il y a longtemps, tu dirigeais nos vies. Oh, on était emporté par tout vent. On était dirigé, on était influencé par les esprits impurs qui dirigent les hommes de ce monde. Mais après que le Seigneur nous a rachetés, après nous être conformés, alléluia, dans sa mort et sa résurrection, aujourd'hui nous vivons, non pas, Seigneur Jésus, pour nous, parce que Christ aussi, il est mort, alléluia, pour que lorsque nous vivons, Seigneur Jésus, nous vivons pour lui, nous vivons pour lui, nous vivons pour lui. Yemwe bantu b'Imana mu munota umwe gusa dusenge dushimira Imana. Haleluya. Bivuge mu rurimi rwawe, bivuge mu kungene wumva ushaka kubivuga. Ndagushimiye Imana. Ndagushimiye ko hari ubuntu buri disponible. Ndagushimiye ko hari ubuntu buri disponible. Ndagushima ko haje ikintu kiruta ibyagezwe n'amategeko gishobora kuducungura kikatuhora kikatugira ibyaremwe bishasha. Ndagushima ko n'ubu naho ndiko ndagwana n'icaha, ubu buntu burahari burashobora kunshoboza guhaguruka nkavuduka naje ubwanje nkiraba nkitangaza kuko hari ubushobozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ubuntu bw'Imana bwagaragariye muri Kristo kandi buje kugira ngo buduhe icizere, buduhe inkuru nziza. Iyi niyo nkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Haleluya, ko umunyabyaha ashobora kubohoka agakira, ko umunyabyaha ashobora kuba atajakariye icaha. Ndaguhamagaye Imana muri kino gitondo ku bantu bariko baraluta, abantu bariko baraluta avec le péché, abantu bariko baraluta avec la chair, abantu bariko baragwana n'umubiri, abantu bariko baragwana n'ivy'indani muri bo, abantu mu gehenomi kiraka muri bo ibakonekta ku byo bavuyemo. Ndavuze muri kino gitondo, oh, détache-le Seigneur Jésus, détache-le Seigneur Jésus. Babohore Mana, bakize Mana, batabare Mana, bibuke Mana, baserukeko Mana, bambike inkomezi zawe, bakuremo inyota, les convoitises du monde, les convoitises de la chair, les convoitises du monde, les convoitises de la chair. Ibibira muri twebwe bidutwarira hanze. Mana, ndagushimiye kwaba anya bakijijwe Mana, bahinduye databuja nuri karaneshwa muri kino gitondo. Ndasenze ngwaneshe, ndasenze ngwaneshe, ndasenze ngwaneshe. Ndahamagaye ubushobozi buduhakunesha, ndahamagaye ubushobozi buduhakunesha. Watubariye ngo nuko nimwiyumvire ngo Mana, reka umwe wese ngaha agira uko yibona gutandukanye n'ingene yahora yibona. Bitukira ibikoresho byo kugabitanya, ariko Imana yatugize ibikoresho byo kugororoka. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Amashi menshi kuri iyo Mana vrema. Haleluya, amashi menshi kuri iyo Mana. Haleluya. Izo kwama ibi impamvu yawe yo guhimbaza Imana. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza, n'indwi ikurikira izobabera indwi nziza yo kubona Imana no kunesha. Mubarikiwe sana.